nuko rero tugomba rero dusenga Imana, tugomba dusenga Imana. Mbere yo dusenga Imana nagomba ndabibutse ijambo riri mu Baroma igice cya 8 umurongo 34 Tanije mbega n'Imana kandi ari ibatsindanishiriza, ninde azobatsindisha? Mbega ni Kristo Yesu kandi ari we yapfuye, bibiruta yarazutse, ari buryo bw'Imana, bitaye ko aradusengera. Subiramo uyu murongo. Ninde azobatsindisha? Mbega ni Kristo Yesu kandi ari we yapfuye, bibiruta yarazutse, ari buryo bw'Imana, bitaye ko aradusengera. Amen. Bitaye ko aradusengera. Imana ni hamiki. Hamwe nyene cyangwa umukozi w'Imana wari wese yo kwemera ati ndohora gusengera woneze. None ubu ninde? Mbagize gute? Sitya kuga mu munwa tubifise mu sinyatire muri Bibiliya ko Yesu agira gute? Ndagushimiye. Ndagushimiye Mana. Ndagushimiye Mana. Amen. Ndagushimiye kurusengera. Mwamikanuke. Ndagomba nishikire umuntu wese. Ikanuke mushikiye. Abakozi b'Imana bashikiye. Bakristo dusengera. Naho bigoye. Naho iminsi igoye. Yo kurambara uko ibindi. Mwami ndazi kudusenga. Akabaigoya. Hallelujah. 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 Mwami uragusengera. Ishengero ryawe urabisengera. Abakozi bawe urabasengera. Tayabyo bose. Amen. Oh, Mwami Roshi. Ishengero rya Penigoti. Naho twaba tuzi bike. Ariko ijambo rikomeye ni ukudusengera. Naho nkora bito. Umurongozi ngakora bike. Ariko ndazi kudusengera. Akrabatara. Uradusengera Mana. Uradusengera. Turagushimiye. Turakoze Mwana w'Imana n'ijuru. Utugirire neza. Ubuntu bw'Imana butubeko. Turakoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu ari mu ijuru. Amen.